Ajiko ni ururimi rw'icyongereza, ni African Gateway Insurance Company. Ngerageje kubisigura muri rurimi rw'ikirundi, nishira hamwe rigomba gushira ku rugero rumwe abarundi bose. Rero yaba umuntu mutoya yaba umuntu mukuru, turifuza yuko bose baburanirwa n'abashingwa manza barishwe na Ajiko kandi ku giciro kimwe. Turabaramukije. Jewe nitwa Bangura Lucien, umuyobozi mukuru w'ishirahamwe Ajiko. Ajiko ni ururimi rw'icyongereza, ni African Gateway Insurance Company. Ngerageje kubisigura muri rurimi rw'ikirundi, nishira hamwe rigomba gushira ku rugero rumwe abarundi bose. Ivyo navyo yabigarugaje kuri produit yisangije yitwa protection juridique. Tuvuze rero Ajika African Gateway Insurance Company ni société de la passerelle africaine. Rero turifuza yuko umurundi tugerageje gusigura passerelle, umurundi agira mu ibarabara rikuru n'akajya k'abantu b'amaguru bose bangana. Tugomba rero kubanganisha imbere y'amategeko mu kubaha avoka. Rero yaba umuntu mutoya yaba umuntu mukuru, turifuza yuko bose baburanirwa n'abashingwa manza barishwe na Ajiko kandi ku giciro kimwe. Ibyo dusanzwe dukora muri Ajiko ni byinshi cyane. Assurance Ajiko mu gifaransa ni assurance générale. Tuvuze assurance générale cha tuvuga assurance automobile, mu gifaransa ni assurance zikingira impanuka ziterwa n'imiduga. Ni hariho assurance incendie, assurance zikinga impanuka z'imiriro ishobora gushikira inyubakwa zitandukanye. Turatanga assurance tourisque chantier, ni assurance ikinga impanuka zishobora gushika ku mashantier abari karubakwa ndetse n'abo bantu bari ngaho nyene bari kubarubaka. Turatanga kandi assurance transport de marchandises, ni kuri ba bantu b'abanyamitahe b'abagwizatunga bakora imigambi yo kuzana ibidandazwa babivana hanze babyinjiza mu Burundi. Assurance rero Ajiko iravyasura kuva iyo biri gushika bishike ngaha kuri port ya Bujumbura. Turatanga kandi assurance maladie. Assurance maladie Ajiko irisangije kubera uretse yuko dutanga assurance maladie ku muntu abyifuza abari mu buzima novuga ni secteur privé. Turatanga na assurance maladie complémentaire, ni ukuvuga usanzwe afise nk'igi assurance ya mutuelle, turaheza twamuha iyindi garanti ituma ashobora kwivuza mu bitaro by'abigenga akaronka n'imiti mu mafarumasi y'abigenga. Turatanga kandi assurance assistance voyage. Assistance voyage rero abafata ingendo zitandukanye, Ajiko yabazaniye umuhinga dukorana yitwa Isa Assist. Ni umuhinga w'umunyafrika afise ibiharuro bitumbereye, naco bituma muzosanga assistance voyage muri Ajiko niyo yonyene izimbutse ngaha mu gataka ku Burundi. Hanyuma nagira mpereza kuco nahereyeko assurance protection juridique. Assurance protection juridique niyo produit fardo Ajiko. Ajiko yaje yambaye ubwishingizi bw'ubutungane. Rero Ajiko irifuza yuko umurundi wese yaba mukuru yaba muto agenda afise ushingwa manza kugira ngo dukinge izi mburano zidafise ikimazi, zitagira ikimazi, no kugira ngo abarundi barata umwanya bariko baraja kuburana. Muri Ajiko rero turiga amatati mu gihe umumanyi wayo, tukaraba yuko koko ari urubanza rukwiye kuja muri sentare canke rudakwiye kujayo.
naho rero twaciye dufata iyo ntumbero kugira ngo umurundi wese yoye guta ikivi, na cyane cyane ko turi muri ya mbona kazoza, umurundi agende ashobora kuba afise umushingwamanza. Si umurundi gusa ngaha ku gataka k'u Burundi, ndetse turashiraho na wa mugwi w'aba diaspora abenshi bama babivye, agatuma umuntu kumukorera ibikorwa mugaba akabikora nabi. Ajiko rero protection juridique iraho ku bwabo kugira ngo umuntu wese yari mu gihugu hanze ashaka gukora imigambi ngaha mu Burundi, haba kugura parasera, haba kugira amasezerano ya cankariya, atume ajiko imwigire kontra canke ayo masezerano agomba gusinya ariyo, kugira ngo dukinge icyo no kwita ya mpanuka cyangwa ya matati yoza gutuma aho twokoze ibikorwa biteza imbere twigwa amasentare mu bintu bidakenewe. Assurance Agiko iri mu gihugu cyose bwa mbere, hanyuma hashikiri hose, haba i Bujumbura, haba mu gihugu hagati, cyane cyane mvuge Ingozi turi munsi y'isoko ya nkuru ya Ngozi, hanyuma irafatanye ni banki CRDB, ariko umuntu azogenda kurondera controle technique agasanga nta assurance afise, hambavu yaho muri Otrako turafise yo icyo no kwita gishe. Hanyuma mu gisagara cya Bujumbura turafise amagishe atandukanye, ariko siège yacu iri kuri Avenue de l'Université, aho bita kuri Pomao nimero 10. Turafise amagence mu Kamenge, turafise amagence kuri Otrako, turafise amagence muri Sud za Kinindo n'ahandi, ariko mumve yuko mu gihugu cyose Agiko irahari: Igitega, Ruyigi, mu Cankuzo, Buhumuza muri rusangi, Iburunga muri rusangi, hose Agiko muzoyisangaho. Hanyuma rero twege mu burongozi usanze dukora, turifuza kuba hafi y'abanywanyi bacu. Uzogera aho mpejeje kudondagura ntiyakigwe ngo yavyifuza, arashobora kurondera umuyobozi mukuru w'ishirahamwe ari ku nimero zikurikira: 71 ubusa 51 ubusa 43. Murakoze. Natwe turabashimira. Muri ibi bihe turimo, Aiga yagabanya ibiciro kubifuza kwamamaza ivyabo. Uri umudandaza cyangwa ukora akazi kariko kose, kaze muri Aiga News ibafashe gushitsa kure ibyifuzo byanyu. Menyekanisha ibyo mukora biciye mu manjwi kumwe n'amasanamu meza atahandi zo bisanga uretse muri Aiga News. Mbiga wowe ufise icyo ubaza, twandikire cyangwa duhamagare kuri 6718175. Turaboneka no kuri Facebook, Instagram, YouTube ndetse n'izindi mbuga mu kwandika Aiga News. Ntucikwe n'amahirwe. Aiga News gituma ibintu byanyu bimenyekana isi yose.